twosaba nukuri ababijejwe kuntu nubo tugarukirako kuko n'abana barashobora kurwara kuko umwana ni nk'umusazi umwana ni nk'imbwa jangaha bakayajamwo imusozi ukabahirukira kandi banyakuba naje nari kuja muri dafire ko ndi umurundi sinagiye kubera iki kubera sinagenda nguma ducunga abana. Duhagaze mu Kinanira ku Musaga aho benshi bazi ku izina ryo muri Ceceni ni kwibarabara ry'ikaburimbi rimanuka riva ku Musaga ku isoko kamanuka hepfo yaho benshi bazi ku izina ryo kwa Vyisi rihuza kandi n'abava epfo bava kuri Petit Seminaire. Murabona ibarabara ryacitse baryugaye. Ubu abajejwe umutekano baguma babwira abanyagihugu ko kizira ko begera kumbure ko yabashobora kuhagirira amasanganya. Rero kuntu hatanguye mu kwezi kwa kabiri hagenda buhoro buhoro niho bacashikira hari inzu jewe mbamwe ngaha. Iyo nzu jeyi wanje hari akantu gato karasimba icibomora inzu tubangikanije icikurikira ari yindi nzu y'umupasiteri icikurikira hari yindi nzu y'isengero murayibona ngiye mu nyuma hacaga umuko haraje n'abategetsi benshi kuraba ariko nta kuntu bari kugira bica bigumuko habomoka hamaze kubomoka ikintu z'igipolisi turavuga ati none ibintu nibiki twarete irabomoka twebwe tubanda kwigiza y'abana kugira ntibagwara ibarabara nacitse nta mazi tugira ubu kugira tuze kuronka amazi turinda kujabuka mu Kanyosha cyangwa tukamanuka mu Kirere twese twagomba twosaba nukuri ababijejwe kuntu nubo tugarukirako kuko n'abana barashobora kurwara. Muravye nkaha hepfo muravye ingene haho ingene iyo catanguriye ni kure cyane. Je dusaba yuko ibarabara kwanza borikingira kandi bakatwubakira ihimanga amazu menshi yaragiye harabimutse harabahunze amatungo menshi y'abantu ngaha amazu yabo yaragiye. Basaba abantu bose bafise ico baterera ico bashobora gufasha mu nzego babafashe vyihuta uko babona ko bari mu mugwi w'abantu bakeneye gufashwa n'ingoga.